nimwabona bagiye kurenga 30 muce mubazibira oya bashobora gusanga bashitse kure igihe bakoze amategeko kuko ibwirizwa shingiro Ntanahamwe n'ibwirizwa shingiro ritandukanya abagabo n'abagore mu bijanye n'uburenganzira bahabwa. Harabitwaza icashinzwe ku rwego rw'igihugu ibice 30%. Twizere ko mugira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu. Ivyo bice 30% bizoba 50%. Ibice vyarashizweho ku bw'intumbero yo guhimiriza nkuko bayivuze nkuko turayivuga mugabo dusubiye inyuma tukaraba neza no bahakarure jewe muri kino gihe ndiko nitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uwigenga jo bundi mu nama nabonye abashinga amateka bashika kuri 18 bariko baritoza mu kibanza cy'abashinga amateka nk'abigenga iyo abo bashinga amateka bose ari bakenyezi ntawari kubabuza kuko ntibari kuri list ntibavuga ngo banze dupange ngo abakenyezi canke kino iyo baca muri iyo nzira akara abakenyezi gusa bari kwisanga kumbure ari benshi gusumba abantu nukuvuga ngo ivyo bavuga 30 canke 40% nivyo gerageza ngo niba batagerageje no gutera iyo ntambuko reka basi tubahimirize gatoyi bashobore kwinjiramo mugi igihe boca mu nzira bahabwa n'amategeko Ntanahamwe hari itegeko rizibira umukenyezi nimwabona bagiye kurenga 30% muce mubazibira oya bashobora gusanga bashitse kure igihe bakoze amategeko kuko ibwirizwa shingiro Ntanahamwe n'ibwirizwa shingiro ritandukanya abagabo n'abagore mu bijanye n'uburenganzira bahabwa mu bice vya mbere by'ibwirizwa shingiro vyerekana uburenganzira canke ibintu vyerekana uburenganzira canke navuga ico no kwita agateka umuntu afise nk'umurundi Ntanahamwe bavuga ngo akana gateka k'abagabo akana gateka k'abagore ariko rero habamwo ivyo guhimiriza kugira ngo bashobore gutera intambuko umunsi bo kwikangura amategeko yose araha uburenganzira gushobora kurengana 50% canke kubandanya ariko gusa naho nyene bigakogwa atari kugira ngo barengere igitigiri c'abagabo bigaho bakuneza abarundi bose kugira ngo ntihavuke kuko ejo twara twumva tuvuga ngo abarundi habaye ibibazo hagati y'abahutu n'abatutsi hagati y'abaruguru n'abepfo ejo ntihasubiye kwaduka ibibazo ngo dusanga ariko haragwana hagati y'abagabo n'abagore nico twashitseko ariko ivyo dukora vyose tubitume yuko umuntu wese yitwa ko ari umurundi canke ari umurundi kazi yumve ko afise iteka yumve ko afise uburenganzira bungana n'ubw'abandi kandi yumve ko bahirijwe mu caro.